Yes, turaza gutahura ko na jewe iyo filime maze iminsi ndiko ndabona kungene bako barayishooting. Ni filime imeze neza kandi urumva ni ikintu ciza muri industry ya cinema y'u Burundi. Hageze aho biyumvira abantu bari muri Tanzania canke abantu bafise izina batari muri iki gihugu. Biba ari vyiza ko ama collab arafasha kugira ngo natwe dushobore kugera aho tutoshitse. Ya collab zirafite. Abantu yewe mene kumva amajwi yanyu mwese abantu yewe abantu icy'ubuzima bukurariye abakukwanya babi awuciye barakuvuga awuciye barakuvuma. Uno mwaka turimwo in East Africa Song ni indirimbo yitwa Yupo Mungu yakoranye na Martha Mwaipaja. Urabona ko yatsindiye ni Sandy Nduwimana. Urazi ko mukomera amashimwe cyane. Cyangwa kumusabera aguruke ariko kugira n'akajambo ashikirije ku Barundi. Sandy karibu. Barakabereho ameze neza amashikandi kuriya urenzi. Na nilikuwa na hadi na deni ndani ya moyo wangu tangu alipofariki mwanangu Steven Charles Kanumba. Akavuga ko akunda abarundi cyane n'Uburundi kandi ko yari afise igishika ndetse no gushaka cyane ko yazoshika mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ana yavuzeho tikugona ntambi mani vuga maze muri twese twifatikanya tisize ibiteye ubwoba isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba umwijima utuma tutareba imbere iyo tuja.
Isaya ni Buja TV tukataramu kijomere mwese mwiriwe mwaramuse canke umugoroba mwize vana uherereye turi hano kwita mu rugo kwa Sandi Nduwimana ni Queen of Gospel canke Queen of Film ubu yaje kwizina rya Queen of Film aho yashoboye gutuma kabakinyi b'amareresi n'abasanzwe bakorana canke abo mu muryango wiwe kugira banezerwe bishime hamwe tukumwe na Joachim asanzwe ari umuhinyanyuzi wa filme canke agora vyishi. Joachim ni sawa? Safi man. Urakomeye? Yego mutawa. Duhuriye ngaha waje mu biki? Naje kuri invitation ya Sandi. Nyene naje nitavye ubutumire. Yego. Twahuriye ngaha turi beshi abakinyi ba filme nabandi bakora ibindi bitandukanye niki cyatumye yumvira kuza ngaha? Nuko yantumiye uko yanyimviriye ko nani ko namwimviriye ko mukumwitaba ega ntiwo mugayira dekonye kandi turi mu kazi kamwe muri twese dukorera mu mwuga umwe wa film industry ya movies. Ubaza kari giki cyatumye abatumako? Ntarakitubarira naho tugishika hariho bafani hariho baberi hariho abantu benshi bavera hari abantu benshi batandukanye banera abakinyi benshi ba film bari hano n'abajournalist. Okay, wewe nka Joachim uri kuraba industry muno mwanya uyibona gute? Mu bijanye na cinema. Mu bijanye na cinema industry imeze neza cyane. Yego cyane vraiment n'amahoro turashima Imana. Reka turindire ibiza kubera ngaha nizere yuko haza ko ibintu bisanzwe ko twabunye na makanumba ngaha kandi mu makanumba ari filme twanye amafoto ari filme ariko akinana na basandi nyene ngira turaza gutahura ivyari. Yes, turaza gutahura ko najewe iyo filme maze imisi ndiko ndabona kungene bakora shooting. Ni filme imeze neza kandi urumva ni ikintu ciza muri industry ya cinema y'u Burundi hageze aho biyumvira abantu bari muri Tanzania canke abantu bafise izina batari muri iki gihugu biba ari byiza ko amakorabo arafasha kugira ngo natwe dushobore kugera aho tutoshitse. Korabo ziratuma zifasha cyane gose kugira ngo dushike ku yindi ntambwe. Reka turindire ibiza kubera ngaha byose nibaza ko tuza kubikurikirana. Ego cyane reka turarindiriye turabe ko biza kugenda. Thank you very much. Murakoze. Dushimire cyane Sandi ntangwe ndasembire ko twinjira mwidonido mumpera amashiko twicenga kubira urenze kino gihe ari ikintu gikomeye kiriko kirabana cyane mu bakinyi b'amafilme ni ikintu kijanye no gusangira ni nawo umuco w'ikirundi suko abafise byinshi cyane ariko muri duke baba bafise urabona ko kino gihe bariko barabikora. Sinza kudondagura amazina amaze kubikora cyane. Sandi aje mu bandi nibuka ko ubuherutse twari twicaritswe nande na Happy River igihe bari koragira lancement hariya mu ntuze mu Carama ubona ko atangiza ati ntimuza gusa ngo dutabura igitambara hanyuma ngo tubereke ibyo tugiye kubakorera harimo nuko twicara tugasangira gafanta tugasangira duharaga ibintu bikagenda neza. Rero nibaza ko uyu mugigwa uri mu bakinya b'amafilme ukwire no mu yindi mica nke mu bindi bisata kugira ngo twiyumvanemo gusumba ujya hajya umuntu iyo musangiye muri yumvanamo gusumba umuntu muhurira mu nzira karengana nawe karengana. Rero kubamaze kubikora no kubariko barabikora no kubazobikora nabo mubampera amashi kuko bakora ikintu kizima kandi n'icyita cyane. Rero hamwe n'ivyo turazabwira kwijanye na award aherutse kuronka Sandi mu bihugu bitanu. Turaza kubibabwira neza mwidonido murva ko ari ikintu gikomeye cyane benshi ntibari babizi. Navyumvise mu byongoshwa mugabo ndabwirwa ko ntobishira ukaranda murazi ko nakunda nitwa ndayahoze make yisanga ntahoze sinzi ingorane rero mfise. Urumva umuvyeyi ngira yarihenze gatoya ariko ndamushimira cyane uko yanyise siko ndi mugabo bizoza.
rero hamwe n'ibyo turazagura ku iyo award hama turazagura ku kijanye no gusezerana kuko duhora twumva abantu baje bafashe rutemikire bashitse mu Burundi hama basubiye inyuma zosora kubabona bageze iyo baja mugabo we yagize ati naje mu bantu baranyakiriye kandi ko kwakirwa yagiye umuntu yakiriwe aranasezera rero yagize ati ko bigenda kose ngomba gusezera mu nyuma hari n'ikindi cyaciye kizamo kijanye n'umuvyeyi ariwe mama Kanom amazi imisi hano ku butaka bw'u Burundi ivyo amazi imisi ariko arakorera ngabatari bake murabizi Abel Nduwayo yakwite mu gihugu ca Tanzania amaragira ati ko bigenda kose baraganira ibitari cyarabivuze mu biganiro bitandukanye bagiye barakora ku masambiri ndetse no ku ma TV online rero hari amakolabo adasanzwe agiye gusohoka mu minsi iri imbere yahuje abarundi ndetse n'amamakano kuvuga ni collab iri hagati ya Tanzania ndetse n'u Burundi mwarabonye amafoto amwe abonye Sandy amwe abonye mamakano bamwe ati mbi basaze byagenze gute rero mbaye ndabibira akabanga gato nibaza ko bakurikirana mu mbuga ngurukana bumenyi umaze ko n'umu artiste posting ikintu uri umuntu kurikiranira hagufi entertainment ucumenye kigiye kuja imbere bavuga ati yose ikintu nikije uko nyene haba ari kigiye kuja imbere rero kubw'ivyo nibaza ko tuza kuvyinjira ngo mu mizi pole pole ariko ngoma ndabasabira ko ndabona hari abaguma baraba hariya aguma baraba hariya ariko harava ko koresha umwanya ko yari muremure aguma araba hariya ntari ko arandaba ubwo rero ukajya dusabe abari mu gikoni babanze batanguye kuzijana babanze bazane akishwe n'umuriro hanyuma kugira ngo tuze kuganira twese tumeze neza rero mbere ko twinjira mu byo byose navuze ndabona abatangiye guserva mugira akayabaguriye merci abantu yewe meneye kumva amajwi yanyu mwese abantu yewe abantu icy'ubuzima bukurariye abakukwanya babi awuciye barakuvuga awuciye barakuvuma rero nkuko nabibabwiye twicaye hano ku bwa Sandy musanzwe muzi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse akaba n'umukinnyi w'amafilme ibitari bike nibaza ko mubizi nza kubigaruka ko cyane rero kano kanya twagira tubereke ivyaba canke bariya batari bazi mugabo mwe mwagiriwe umuntu mwagiriwe ibakwe ryo kubibona mu bambere rero muca tubisa ko muri abagenzi bo ku mutima cyane cyane basanda hariho n'abandi benshi muga ntibari kuzira rimwe muga abo mwaserukiye mwabaserukiye neza rero twagira dusabe Kantia tuzanire nofata ko ari award idasanzwe mvuze ko idasanzwe si award y'igihugu kimwe Burundi bumaze iminsi buriko buraserukirwa n'abigeme cyane ubona ko yamaze kuyishikana dusabe ko babangutse Sandy aje mu bandi bigeme amazi iminsi bariko barabyifatango neza rero kano kanya nawe ukwiye gushimirwa nk'umuntu yaserukiye igihugu neza tamaze kubona abashimirwa n'inzego bakavuga ati baserukiye igihugu neza bimeze neza na kano kanya kumva ko mu bihugu bitanu ashobora kuronka award na cyane cyane ya best gospel umuntu yabyifashemo neza collaboration ni collabo nziza cyane yakoranye wana ko biriko nga muntu zeni waza ko cameraman ngo kwegereza nga wana ni best gospel collaboration 2022 uno mwaka turimwo in East Africa song ni indirimbo yitwa Yupo Mungu yakoranye na Martha Mwaipaja urana ko yatsindiye ni Sandy Nduwimana urazi ko mukomera amashimwe cyane kandi kumusabera haguruke neza kugira n'akajambo ashikirije ku barundi Sandy karibu anakaberewe ameze neza amashi kandi uriya urenzi niko bimeze rero aratubwira cyane cyane acagira ko atubwira dushikirize akajambo cyangwa ijambo kuri kino kibanza dusizemwo hanyuma cyangwa tubwiye n'ibijanye nino award binavyaza kubishikiriza ku barundi ndetse n'abatara barundi bumve ko mu Burundi dushoboye bumve ko mu Burundi haruhande ko hari ivyo abagabo bashoboye n'abigeme hari ivyo bashoboye rero gutwara ino award na cyane cyane mu bihugu bitanu murabona u Burundi murabona Tanzania murabona Uganda murabona u Rwanda murabona ndetse na Kenya ibihugu bitano rero kuba yatowe mu bandi ba artiste benshi bariko barahiganwa ni ibintu vy'iteka mu mwongera amacita amashi ya nyumba 10 amashi arengeye nyumba 10 murakoze cyane akanya na kanya
reka tuvuga ati Yesu ashimwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe ku batumva Kirundi. Mama yetu pale, Bwana Yesu asifiwe. Hama nukuri narashimye cyane, ndibaza igihe naza mva Canada ababonye posti yanje barabonye ko na postinze koko ibihugu ncamo Kenya, nanditse Canada to Kenya, Rwanda hama Burundi. Naciye muri Kenya bantumye ko ngo indirimbo yanje yatsinze, subiye inyuma mu mwaka uheze hari poste nari na postinze yo gutogwa. Ndashimiye ajya amatora n'ukuri abantoye bagashobora gutora indirimbo ya Yupo Mungu ya collaboration y'u Burundi na Tanzania. Hama muri uyu mwaka avuga ati ntegerezwa kugenda, maze kugenda ndashika muri Kenya barayimpa, mvuye muri Kenya nca mu Rwanda hama ndaza nga mu Burundi. Sinashimye kushoka ndayerekana, narayiravye nyene mbona ko idarapo zitanu, ndavuga ati itegerezwa gushika niburi buri no ku mukuru w'igihugu. Nukuri ndashimiye Imana cyane, sinzi uko no bivuga. Imana ntayitokura umuntu, ugitangura ikintu abantu baraguca intege, ntawe uzoshikana ibiki ibintu byinshi, ariko jewe iyi ni intambwe nini. Nukuri sinzi ngene no bivuga. Nukuri Imana yo mu ijuru yabishoboje, n'abashoboye kuntora muri ajya amatora. Imana ibampera umugisha cyane cyane cyane. Hama igikorwa gisigaye nuko nyene fise umwanya muto nari kubisaba bayishikiriza igihugu, kuko ni award nziza cyane iriko idarapo zitanu. Imana ibampera umugisha. Abashimishe cyane n'abakiriko baragira, urabona ko ibintu bimeze neza. Ibihugu bingahe hanyuma idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi iraheza rirahungabana, ibintu bigenda neza. Bakavuza ati sinashotse ndayerekana ubiki gumbagumba, afise ibintu byinshi byari bimuzanye. Mugabo nari ndatangaye ko umunsi yuruka indege ntitwari tuzi ko afise award ndani. Nanjye ikibazo cangira kubera iki ujya munsi nyene atashotse yereka Abarundi. Narabishije nari navuze ko uyu munsi nari ndawuzi kuvanza, navuze ati nzotegura umunsi hama ndayerekana. Umunsi rero wa none navuze ati negereza kugira surprise. Nakaye kajambo bubwira Abarundi bariko baragukurikira cyane cyane nyuma yo gutwara award mu bihugu bitanu ni byinshi. Niyo twekeshi tugiye mu mahiganwa abantu baraguca intege, baravuga ati hajya nta kizogenda, na cyane cyane bica mu matora bijanye nuko baba batanze link abantu bakinjira bagatora. Mbwa abantu bakunza kutubwira yuko Abarundi ata social media dukoresha, mbwa kino gihe ivyo bindi bihugu bitanu byose barabigiye imbere. Wiyumva gutya ruhande yaho? Nakaye kajambo bubwira bagutoye ndetse n'Abarundi muri rusangi nico basaba kandi bizokurikira. Jecho no babwira buri muntu wese azi ico ariko arakora n'ivyo arimo. Umuntu ntakaguca intege kuko byose birashoboka. Nanjye sinarinze ko bishoboka. Indirimbo yari mu ndirimbo umenga zari indirimbo zishika hafi kuri zine. Ego no mu majwi banyeretse nabonye n'ibindi bihugu byaratoye, kuko uravye no kuri YouTube yararabwe cyane. Je nibaza ko bajya bayiravye kuri YouTube nabo nyene barusama, babonye post barusama igo nyene yo kuyitora bampaye nkahigo nyene kugira ngo itsinde. Ndashobora kuba naratsinze kubera iyo bari hariho urumva twayikoze mwari babiri n'ibihugu bibiri vyagiye hamwe. Hama n'ukuri nimucika intege, kira kintu imbere y'Imana kirashoboka, gikuru n'ugusenga. Uburundi bugiye kunguka ikibiciye muri no award kuri wewe na cyane cyane kuko umwe wese afise umusaruro atanga. Mu Burundi bugiye kunguka ikintu kinini cyane, kuko iyi ni intambwe jeje nyene nabonye ko ari intambwe nini, aho Uburundi bushobora ubu natwe turashobora guseruka mu makungu, kuko turaronse award ibihugu bitanu sugufina n'ukuri. Nikindi kintu Nakaye kandi kijambo bubwira abarivyi ba gospel bagenza ntibakunda kwinjira mu mahiganwa, mugabo we waragize ati ko bijya ko bigenda kose nda fighting kandi ntegereza gushika. Nakaye jambo babwira abarivyi ba gospel na cyane cyane kuri kote yayo. Yego n'ukuri je no batera intege, kuko uravye nanje amahigana sikunda kuyinjiramo, ni n'ukuri ninjiyemo ngira ngo sinzi kubera ngira ngo nabonye umengani East Africa, mvuga ati reka ntante chance nahandi naje ntabwo nabikunda, ariko urabona ko na chance kandi nkaca ndayo kandi byarafashe inzira ayandi mashi nuko ati nuko ndicika intege ibintu bimeze neza. Urabona ko kutwicarika nyuma gace umunezero ni wose ariko bimeze neza. Mu kanya turasubira tumuhamagare kandi ngo harimo no kudusezera oya turaguhamagara mu kanya kubera tugomba tubave tubishyira hamwe n'umuvyeyi wa mama ariwe mama Kanomba. Ona ko agize ati sishobora kubasezera ndi jenyene ko hari n'undi yimirije kugenda, avuga ati kana mamagara dusangira amene beze bananye bigenda neza. Mukaca ndaguhamagara ahubwo rero ikintu je shaka
Jahano nshitse ngumva umuziki mba numva umengo nitwogenda ukonye niyo mutipe yagiye avuza gitari mbwa givuza yinyegeza ukuntu rero mutipe yagumya akigira amagira ati ibintu ndiko ndagira sinzi ko babikunze nuko batabikunze rero mu nkundire tumuhamagare aze ngahimbira turi imbere basi ndirimba imwe yonyene ashobora kuba afise hafi mutimba ariko aririmba mbwa mbona hari abamama benshi arakarimba ko kuririmbira abamama na cyane cyane cyo dufise yuko Sandi ndetse na mama Kanumba naze adufashe hanyuma dushire muri mudu gato hanyuma mu nyuma cyo tuza dusezerane turi muri mudu turiko turaserebura karibu sana artiste ndabona ariko araza afise ikibazo cy'amaso ariko biri kose urumva twebwe aratubona mu buryo bw'impemu sivyo gamwene data yego reka twicare ngaha yicara ngaha nyene agomba kuvuza uhagaze okay ora gitari niyo vangata tugiria akantu yamyara giya byose inyegeza ariko abigire ku mugaragaro karibu sana Yesu ashimwe. amen Mama mbanze kubashimira cyane ko mumpaye akanya. Ariko byose ni kubw'ibintu bw'Imana. Ngira ndirimbe indirimbo yabishobotse murafasha. Bivuga ati tuzagera ku cyo yavuze. Amen. Amen. Zogera kuco yavuze zogera naho yabwiye Imana atari umuntu ibeshe isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibidusha intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tuza nubwo bimeze bityo zi neza Imana yavuzeho kuko ntabwo Imana ivuga maze murihere twese twifatikanya ati isi yuzuye ibiteye ubwoba isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba umwijima utuma tutareba imbere iyo tuza nuko bimeze bityo uzi neza Imana yavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihereze zogera kuco yavuze nzogera naho yabwiye Imana atari umuntu iyo ivuze birategetse bigakomera ijambo rya nyuma zogera kuco yavuze zogera naho yabwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe iyo ivuze bitegetse bigakomera ijambo rya nyuma Haleluya Mana yanje ije namutumye ko ngaha naje ntitwari bwabonane n'umunsi n'umwe ariko yakoresheje ikiganiro kuri TV yanje yasanze Umoja TV ntiyari bwashanje izina ngo yitwe One Family aririmba indirimbo yanje mu jambo rimwe n'umufana nkabona ariko aravuza igitari indirimbo ayivuza neza kandi atabona birantangaza gose rero ubu ngarutse umwaka wese sinamubonye ariko muri uyu mwaka navuze ati ntegerezwa gusubira inyuma tubonanye niwe uyu rero ni kuri Imana imumpera umugisha cyane
Namumenda fewu. N'akantu ntuyibagira. natumye ko abantu babiri hari uwundi natumye ko hariho umukobwa yigeze kundiza kuri social media ndarira cyane sinzi ko ari ngaha yaje Anosiate navuze ati ninaza mu Burundi ntegereza kuzobonana nawe umenga yaje Anosiate aracyari ngaha naze hano imbere kugira ngo Yari kumwe nakoresha umwanya. Koresha umwanya mujanye n'indobo. Zana n'umwana w'abana. Koresha umwanya. Sa? uyu ni wa nkoro jamusozi kuri social media bamwe barantuka ko ari bishima abandi barakogwako cyane urumva yakomanse ni umwana w'ifubyi yakomanse comment benshi baca babyibuka hari mu mwaka uheze rero ubu nagarutse navuze ati ntegerezwa guhura nawe ubu rero namutumye ko ngaha mugabo turacari kumwe turacaya Imana imumere umugisha na nikore mu gahogo twumvire tugira tuje muri final cyangwa final Sandy yaduhamagaye kugira ngo atwereke award kugira ngo dusangire no kugira ngo adusezeye rero kano kanya si Sandy wenyene turi kumwe n'umushitsi witeka amaze iminsi hano ku butaka bw'u Burundi ni Mama Kanumba ingani baza ko iyo bija hose ntiyogenda adashikiriza akajambo ashikiriza akajambo abarundi na cyane cyane atubwire uko yabonye Burundi atubwire uko yiyumvise ndetse n'icyo agiye kubwira abanyetanzania nibaza ko uyu El Malof kama El Malof yuko hapa El Malof tange Diama ndio hapa reka nikole kuri Diama Diama arabaye muri Tanzania Diama utambukira ngaha atwo twabanye Dar es Salaam yose no kuri manza zibiri uri ngaha atadufasha kugira ngo azarashira mu Kirundi ijambo Mama Kanumba agira dushikirize murakoze karibu sana mama. Asante. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Tunashimie Imana mshukuru byose aliyeweza kunipa nguvu na kunifikisha Burundi na kuhudhuria sherehe hii leo. Yoyo yamuhaye nguvu ndetse n'iteka ryo gushika mu gihugu cyacu. Namshukuru mwenyeji wangu Abeli Ndikuwayo aliyeweza kunibeba kutoka Dar es Salaam mpaka hapa. Akongera agashimira Abel wo yamusanze hariya muhiro wa Dar es Salaam akongera akamufasha bakazishikana ngaha gihugu cyacu Burundi. Namshukuru Sandy, namshukuru Liva ambao wameweza kunijumuisha kwenye sherehe hii. Akabashimiye Sandy akongera agashimira Riva bobo bamutumiye muri runo rubanza rwabo. Kwa kweli Warundi nawapenda sana na nilikuwa na hadi na deni ndani ya moyo wangu tangu alipofariki mwanangu Stephen Charles Kanumba. Akavuga ko akunda abarundi cyane n'u Burundi kandi ko yari afise igishika ndetse no gushaka cyane ko yazoshika mu gihugu cyacu Burundi. Kwa hiyo nikawa nimeweka nadhiri mbele ya Mungu wangu kwa naomba nisitoke duniani mpaka nikanyage ardhi ya Burundi nije niwaambie asanteni niwashukuru. Mbere anashira n'umutwaro imbere y'Imana ayisaba ko izo mufashe ntazo have ayitaba adahonyoye mu gihugu cyacu Burundi. Sina mengi ya kusema na washukuru walioandaa tafrija ya kuniaga ya kumwaga Sandy na wapenda sana mbarikiwe. Akavuze ko abashimiye cyane kuba yabanye natwe ngaha agashimira abo turi kumwe bose ndetse n'abamutumiye muri ino clôture yo gusezera Sandy Nduwimana akabashimiye cyane ngo Imana ibahezagire. Sina mengi, Mungu awabariki. Bye. Bye bye. Turajana. Zeno wabivuze. Yesu yabikoze turanezere. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Murapagane gushikiye hose vrema.
indirimbo irabananiye kwitabira so reka dukomeze na cyane cyane n'urubanza kugira ngo bikomeze kubandanya bigenda neza rero ruhande ya mama Kanom aje kudushikiriza ijambo kuko hajya iyo ufise umunezero kenshi biragora kuvuga amajambo menshi hajya afite ibintu byinshi yashaka kutubwira mugabo kubw'umunezero biragoye rero bigaragara ko yakunze Burundi kandi kari ku nshuro ya mbere aho nyoje utwo ikeneye ku butaka bw'u Burundi ariko hamwe n'ivyo nitwera gushimira Abel Nduwayo yagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo mama Kanomba aze ngaha mu Burundi kuko yarateye intambwe ubwa mbere hariya yaratubwiye ibitari by'ukuntu byagenze yongera atera intambwe kandi rigira kabiri bongera barahura kandi tubwira ibintu bafashanije hariya munyuma urabona ko yahavuye amuzana hano ni byinshi bakoraniye muri rusange rero tutarinda kuvugira hano Abel Nduwayo no kuri pe mumpera amashime cyane bibaye ngombwa nagire akajambo tumwe cyangwa iminota ibiri agire ijambo ashikirije abarundi atubwire uko babanye na mama Kanomba no kurabana bamarana umwanya munini rero ni wazi neza mama Kanomba turi ngaha mu Burundi byari bimeze gute kino gihagira gende rero Abel Nduwayo nk'umuntu nofata ko uri kurakora ibidasanzwe muri filme y'u Burundi ndetse no mu kuririmba ndetse no mu kutwereka abo twahoze twumva ku matwi turi ngaha mu tunasikia Kanomba ki Steven n'abandi gutyo mugabo kano kanya turiko turabona ku maso mu yandi ibyari harabo byananiye mugabo hari ibyo uri kurashika ko rero kano kanya katubwiye umunota umwe cyangwa iminota ibiri ugira icyo ushikirije abarundi ndetse n'abanyamahanga bakoze Okay, murakoze ku mwanya mu mpaye Ediso avuze ko nuvuga uburyo nabonye mama Kanomba uburyo twabanye mu buryo butandukanye jewe ngeze Dar es Salaam nashoye kumenyana n'uyu mumama sangara umumama aciye bugufi itonda ameze neza mu bisanzwe arugurutse n'umuntu ameze neza w'umwana mwiza rero twaramaze igihe tuvugana yuko yozoza mu Burundi kuko yaravuga yuko akunda abarundi kubera urukundo bamweretse urukundo berekanye umunsi abura umwana wiwe byarase ko umuheramo uburyo yarose ama message menshi abantu bamushimira bamufasha mu bihe yari arimo bitoroshe baramushigikira nawe aravuga ati Jesse nifuza ko nzopfa ntageze mu Burundi amaze kubimbwira ndavuga ati je ivyo ndabishoboye kuba no kujana mu Burundi nkakwereka kandi n'igugu kikabimenya ko wahashitse nimwe ntumbero navyiyumviriye ndavuga ati kandamuzane hari nabenshi bavuze ati mbega kutahereye kuri bamwe bato bakina amasinema ukazana umunyokuru bati reka mfate yuko uyu munyokuru niwe yavyaye sinema muri Tanzania kuko twese twamenye sinema ya Tanzania kubera Kanomba rero kuzana umuntu nk'uwo ni ibintu vyiza cyane abo bandi ndashaka kuzobiyumvira ko mu nyuma nkabazana ariko ikintu cyambere kwa nazanye umuvyeyi ni vyiza kandi birerekana ko nibindi bizobandanya bigenda neza hanyuma amaze kugera muri iki gihugu narashimye ukuntu abarundi bamwakiriye je ndamuzana nabibona ari ibintu bisanzwe nyene bisanzwe ariko igitangaza twagize tukigira ku mupaka baramufasha abantu bose baramutangarira batanga kumuha amafaranga bamubonye bakira amafaranga uza kurya ngo amafaranga uza kugufasha ibiki ndatangara ngeze ino tugeze muri festival hariya bamubonye bararyoherwa cyane ikindi nk'umuntu yavyaye intwari uwo ariko aravuga ijambo rijanye n'ibikorwa byo muri festival acavuga ati nimba yavuze ngo mukora amasinema murabire no ku bantu ba kera ba Nigeria ba Steven Kanomba abayicaye hariya yumva araryohewe ati umwana wanje amaze imyaka 10 yarapfuye ariko ahari ibikorwa kanaka by'amasinema bamugaruka yumva araryohewe cyane araryoherwa cyane mucama kera nezerewe ngene abarundi bamwakiriye kandi na jewe naranezerewe kuko abantu benshi barabingaragarije narose abantu benshi bamusaba kuja mu masinema yiwe twarashoboye gukorana amasinema 3 ngaha muzoyabona mu minsi iri imbere hariho n'abandi bamuhaye ubuganuke butandukanye bacize bamuhaye ibitenge n'ubu hari umuntu andembeje ngo apfuma ava mu rumonge ngo arararaza ngo mugabo ngo icyo ntazogenda atamubonye namubwiye ati nimba uzana urutaro ntumbaze ko avyuka kare nimba ari umuhinga akabazi kuguruka azi kuko yavuze ngo ashaka ngo amubone ngo apfume ngo amugura n'amazi rero ndabishimye rero n'abandi bariko baravuga babakinyi ba sinema ngo dutegura akantu ngo tuzomucangire ngo aronka akantu gutyo bo sinarije kubibashiramwo mubwo ivyo vyumve naravyumvise babivuga ariko ntaco ibyabaye byose turashima abamubaye hafi abantu bose bandondeye
bashigikira uyu muvyeyi nararyohewe nubavuye ahantu bunyene ku muririmbyi da classe Madiba da classique yavuze ati uyu munsi atari yiwanje saa sita sindavyemera baramutegura nukuvuga avuye nga yumva aremye mu mutima avuga ati ba bantu bakunda umwana wanje gwa rukundo nubu ntirurabaherama nubu baracankunda nk'umuntu yavyaye Kanumba aranezerewe cyane arashimira abarundi muri rusangi novuga ayo hanyuma nibahezagire murakoze amen hari n'uwavyaye Sandi nawe ari nga Sandi nyene ari nga rero haruhande y'iko mu Makanumba mva ko buca waburabira mu bugi niko akunda kuvuga mu Kirundi Sandi we ntaratubwira umunsi azobwira ko mugabo agira ati reka profite kano karyo hanyuma mu kubasezera numve ko mwumva kwicarana n'umuvyeyi yavyaye intwari hano muri East Africa ndetse no muri Africa rero nawe urumva ko yakoze ikintu gikomeye cyane yari hamagara inshuti baba nyene birigwana hama bakicarana bagakubita gacupa bakakubita kanyama mugabo kandi yaravuga ati nina depensa nicaranye nabo dusanzwe dusangiye ibikorwa nicaranye n'abankurikirana nicaranye n'umuvyeyi wa Kanumba riza kuba riteka kuri je nibaza ko abaye amateka ibizoja muri kahise kawe muri histoire yawe ugira ati hariho umunsi nigeze kwicarana cyane n'umuvyeyi amaturasangira afata Rutemike yari mwerekeza muri Tanzania nanye fata Rutemike nyerekeza muri Canada mugabo urumva ko muri rusangi ibintu biba bimeze neza kandi babiryoshye rero hamwe n'ivyo abandi ko mama Kanumba yatubwiye akagaragaza umunezero abera agaragaza ndetse n'abandi reka Sandi nawe tumuhamagare yongera agaruke kandi eske ko buca agenda niyagaruka azogarukana ibindi bishyashya ibihe ubu yaraje yatuzaniye igikombe award mu bihugu bitanu numva ko idasanzwe nk'umuntu yabyifashemo neza muri gospel haruhande yaho natubarire n'amapica tumaze ibisiko turabona eske none bijya bikorwa bizosoka yagiye cyangwa bizosoka kiri ngaha ibintu nk'ivyo urazi umuntu agira sezere ntabura icyashikiriza cyane cyane yaserura kiba gisanzwe kiri ku mutima rero Sandi reka tumuhikaze hanyuma cyo dukurikira mu kanya merci Imana ishimwe cyane Amen. Nukuri ndabashimiye cyane ndabashimiye rwose n'ingene nobivuga mfise umunezero udasanzwe Imana ibampera umugisha namshukuru pia mama yangu mama Kanumba. Mama, asante sana, utawasalimia sana Tanzania. Tunakupenda sana pia. Kama twabanye neza, hama ndashimye n'abantu bashitse hano, abakinyi ba movie bagenzanje, abarinzi ba gospel bagenzanje, ndafise n'abagenzi banje nyene, twamanye ibihe byinshi ngaha mu Burundi, hari aba promotere bacu nabo batwese muri industry, hariho n'abafana bose ndibaza barahari ngaha. Nukuri Imana ibamera umugisha cyane cyane, ukuri novuga ati ndabakunda. Nzotaha naje muri iyi ndwi ndashobora kugenda, sindamenya umunsi ariko ndashobora kugenda kubera jewe birashika bivanye nuko ibikorwa bitarahera nkunguruza. Mugabo ubundi maze kunguruza kabiri kose ubusinzi ko zose nibaza ko nzokunguruza kandi hama ikindi naco nzogaruka vuba cyane, sinibaza ko nzoteba kandi ko nubu igihe nagenda namezi 5 canke 6 nari ngarutse. Ikindi naco yavuze ati ibikorwa ndiko ndakora nibaza ko ndi ngaha muri production biragorana, so nibaza ko nzobitanga naramaze gusubira inyuma nka Sanita part 2 benshi naje nari nifuza ko noyitanga nkiri ngaha mu gihugu ariko ntibishoboka kubera ko tuba turi mu bindi bikorwa. Rero ujya mwanya wa montage ucubura, ariko ninamara gusubira inyuma ndibaza abo dukorana muri production bazoca batangura kugira montage kugira ngo ishobore gusohoka, so nibindi byose bizosohoka ngira ngo naramaze gusubira inyuma. Hama nta kindi n'ukuri ndabashimiye cyane, ngira ngo baraturangiriza kugira ngo wese dushobore gutaha aho dusanze dutuye. Ndamushimiye Abeli nawe kutuzanira mama wacu, hama Imana ibamera umugisha.